ikora ivyiza Brian muserukiye Team Max mwabonye gute match mweje gukina na Team Kennedy. Ego yari match novuga match nziza, match harimo ubuhinga, hari na match ubona ko twasa nk'abanganya kanatsinda mu bakinyi bakinye benshi n'abakinyi bakinye umupira w'amaguru, abandi n'aba journaliste ba sport, abandi n'abafana benshi kameme barakinye umupira, cyo gituma warukino ruhimbaye kandi urukino ruboneka yuko twakinye tunganya naho twashoboye gutahukana intsinzi, mugabo nabo bari equipe nziza, twari tuhuje tukina neza, ari equipe nziza zose tukina match nziza. Bea kubwa wibaze yuko mwatsinze kubera mwabarushije iki? Jewe sinovuga ico twabarushije ishaka. Ekipe yabo turavye makinyi bari bafise mu ma individualité bari baturusha gose, mugabo twebwe twakinishije ico bita ishaka, hama ishaka iyo bishize imbere kenshi na resultat iba nziza. Batazira Polyvalent wari kapitani wa Team Kennedy. Mbega iyi match muje ukina na Team Max wayibonye gute? Icambere coco ni ari Max ari Kennedy, twese tusa n'abavukana turi meme groupe, hanyuma twatwicara turashima tuti kadukine bitume tumenya naduhuza groupe abana n'abantu benshi. Je pense que babashika nk'ijana mugabo urumva hari hageze nico gihe twashimye ko tuhura, mugabo tugira aba captain Kennedy na Nuze na Max bacha batoganiza ati tukine match abari pour Kennedy n'abari pour Max. Ngo kukino rero twabonye twakinyanye tutazinanye, hanyuma tuca tumenyana aho nyene bamwe bamutse tuzinanye, mugabo tubabona gusa muri groupe, tumva muri groupe gusa. Turiko turaba umupira mu kibuga, equipe yanyu yarusha ama individualité bajya abandi. Bea kugira mutsindwe niho bahabaye kurangara. Ego ako kaciyemo kwa twabarusha nka 70%, mugabo amahigwe yaho yatumbere naho nyene sino umupira wo twabasumbya n'ubu naho bavuga ati tusubiremo ejo. Je pense que bo baza kurinda bakitunganya kandi ko babonye ko rutita, babonye ko tubarusha, tukashya no mu igol, tukakwita amapoto, tukatakagira agashaka kwita korose mu gardien, ivyo byose amahigo tukaguma tuyabura uko nyene, ngabo baronse occasion imwe zibiri bibayibeca de bien. Inkino nk'izi zifasha iki? Inkino nk'izi zifasha ubucuti, kumenyana urukundo. Nka twege urumva nkari nka Max ndamuzi, Kennedy ndamuzi, abo bitwa ba $100, abitwa ba Placide bande naho ndabumva gusa ama radio cyangwa twumvana gusa ama groupe tuyaga tuvuganira muri groupe, ngabo turabonanye maso mu yandi, ubwo bubonye ne n'urukundo mu muryango waguse kuko turagura umuryango n'ibindi subizokurikira, hanyuma haje ama social yandi akomeye ini depart twagize. Merci. Marcos. Mwatunganije runo rukino roje guhuza Team Max na Team Kennedy. Mbega mwarutunganije mu ntumberi bwa mbere nagira nangure na sigura icari ico Team Kennedy na Team Max dusanga dufise umugwi tuvugiramo ibintu vya sport muri WhatsApp witwa All Sport News. Uyo mugwi usanzwe urimo abantu b'ubwoko bwose b'imihingo yose bakora mu buzi butandukanye, harimo aba journaliste, harimo abaganga, harimo aba juriste, harimo abigisha, harimo n'abapresident ama club. Tuvuga tuti none ko turatanga amakuru y'inkino tutazinanye, byo dufasha iki mu gihe tutazinanye ejo canke higa ejo ushaka kugenda ahantu ariho hose ugasanga ari wo musanzwe muko muri groupe ko mutazinanye. Muri yo ntumbero twace tuyumvira ko organiza izo match, tuyumvira ko organiza match ya football nkuko musanzwe mubizi umupira w'amaguru uhuza abantu benshi. Turavuga duti reka rero tworganiza iyo match, twese turavugana muri groupe, baravyemera, benshi baravyemera, kwanza bose baravyemera, bikimenya harimo bari mu Burundi n'abari hanze baragerageje gutanga uburyo bwabo kugira ngo dushobore gufashanya inyuma y'urukino tuze gusangira ijambo, dusangiye na kinyobwa. Mbega inkino nk'izi wowe usanzwe umenyereye inkino zifasha iki mu mibano y'abantu? Inkino nk'izi zifasha ibintu byinshi, bwa mbere na mbere kumenyana, ubumwe, urukundo, ubwa kabiri nk'umuganga bidufasha kubungabunga amagara yacu. Musanze mubizi yuko kugira imyimenyerezo bidufasha kugwanya za ingwara zitari nke, cyane ingwara y'igisukari yitwa diabete canke ya ngwara y'imvubuka y'amaraso mu mubiri yitwa hypertension arterielle mu rurimi rw'igifaransa. Ni muri yo ntumbero rero twavuze duti reka tugire izo nkino muri izo ntumbero zibiri z'ubucuti, z'ubumwe kandi a fair play.